nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abatumwa biwe ati, mu nzira gende murigisha ko ubwami bw'ijuru buri hafi, murakiza abarwaye, musubize ubuzima bapfuye, mucyorora abanyamibembe, mwirukane amashetani. Mwaronse ataco mutanze, namwe nimutanga atakiguzi musavye. Nimutwara inzahabu, amafaranga, habe n'isenge mwisaho, ntihagire isaho mwitwaza, nta n'ikanzu zibiri, nta n'ibirato, nta n'inkoni, kuko umukozi akwiye impembo. Igisagara canke umuhana wose muzoshikamwo, mubaze ahantu hari umuntu atagira amanegurwa, mugumiwe gushika umunsi wo guhaguruka. Mu kwinjira mu nzu muyipfuriza amahoro. Nyanzu ikwiye amahoro, amahoro arayinjiramwo. Itayabereye ayo mahoro abagumeko. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana tugerekeza kuri uyu munsi mukuru, uyu munsi turiko turibuka Barnaba mweranda umutumwa. Bwa mbere twibuke yuko uyu Barnaba ntidutangare kumbure twumvise bamwise umutumwa kandi tudasanzwe tuzi izina ryiwe muri bamwe 12. Yarabereye kwitwa umutumwa kubera ubwa mbere bwobwo yahevye vyose agakurikira Yezu Kristo. Tumenyesha yuko ngo yagurishije ibintu vyiwe vyose azanira ikiguzi abatumwa, agira ati jewe nishize mu minwe y'Imana, ngomba kuba totalement disponible, ndashaka kubaho kugira ngo nkorere gusa inkuru nziza, nkorere inkuru nziza. Ico ni cambere. Kumwe na Yezu abatumwa yabakuye iwabo mu vyabo, abarovyi mu miryango yabo, bamwe mu bagore babo n'abana babo, arabahamagara ati ingo umukama arabafise ko uwundi muhamagaro special. Nuwo utari bwaje kuba kugwiwe ntiyasuye kuja kuba kugwiwe, yaciye yihebera ico gikorwa. Ica kabiri, mugabo ndaganyuzemo sukumenga kubaka ko ari bibi, oya, nawe nyene n'umuhamagaro mbere dukoreramwo Imana mu bundi buryo. Mugabo muri ubu buryo ico gihe Yezu yarashaka ko aronka abantu biyeguriye gose ico gikorwa, kugira ngo ni wagenda muri mission yo kumenyesha inkuru nziza ukumva ngo nta na WhatsApp yari ico gihe, umwana aragwaye, nivyo bikunze kugora aba pastori kenshi, kagenda kumenyesha ijambo ry'Imana ahantu kure mu bindi bihugu, kazamva umugora mu telefone ati hamwugiye umwana yaciye agwara, aca atangura kwigisha haleluya, agasonga mu mutwe umwana aragwaye. Bica bigorana. Mumve gituma abapatiri tutemera kubaka urugo, atari urugo rwari rubi, kugira ngo ahubwo ingo zibe nziza, tubanaye turonka hamwe n'abandi b'abapatiri. Benshi baza ngo nuko ari ibintu bisanzwe, mbere bamwe bakanaturira bati yo bajya abantu bari mu bujenyene ni baba habagore, harabona gusavye, harabona gusavye. Kuko deja wewe urakoma induru yuko akugoye, bikugoye bihagije, nenda mugereka ko ku butumwa bw'umupatiri bizogenda gute? Bizogenda gute? Mugabo na cane cane haba harimwo n'ikintu cyo kwigana Yezu. Kuko menda kanyuzamo aho murabona umenga baje imbere yanje banyijya ko bafatanye koresere, ukumenga hari ico bandi inge dushike mu ijuru. Nta mugore nta mugabo uzobukeneye, twese tuzoba turi nk'abamarayika. Mugabo kandi nta n'umupatiri azoba kenewe, nta masakamento uzoza gusaba, twese tuzoba twuzuye n'Imana, tuzoba twuzuye Imana. Karakanyuzemwo kugira ngo kumbure umuntu yerekane yuko ubwo buryo bwo gukorera inkuru nziza
ntibawuvuze umenga ko ari bwo bwonyene, no kuja kuba ku rugo n'umuhamagaro ukomeye cyane imbere y'Imana wo kumenyesha Imana mu buryo bw'ubwo buzima Imana yashatse mu buzima bw'abantu. Ariko uyu Baranaba rero araheza ahamagarirwa ubwo bundi buryo bwa kabiri, ikindi cyamuranze nk'umutumwa cyatumye aberwa kwitwa umutumwa nka kujya kwa Pawulo, nuko yitangiye rero kuca genda kumenyesha inkuru nziza mu mahanga. Burya si ikintu cyoroshe ko wemera ko aho ugeze umukama kurungitse uhagira nk'iwanyu, ukahazanira icyiza gisumbirije cy'urukundo rw'Imana. Umumissionari nico byarigeze gushika, ndarungikwa muri formation hariya mu Butaliyano, yaramezi 3 gusa formation, tukitegurira ibintu byinshi byo mu maradiyo. Ariko ayo mezi 3 namaze wamenga ni nk'imyaka 3, sije nabonye yarageze ngo nitayire muhira. Ugakumbura abantu, ugakumbura abagenzi, ugakumbura abavyeyi, ugakumbura inshuti, ugakumbura igihugu, ugakumbura utwo kurya twino, agatoki karimwo utudagara, uduharage two muhira dukarangije nenda kandi n'amamesa yo ngaho haruguru muri rirare, ugakumbura utuntu twishi, ugakwa gusanga mbere birashobora no kukuzura ntubugikurikira neza. Burya niyo magorwa y'umuntu wese agenda kure yaho yakuriye. Burya hano twakuriye hatubamwo, hatubamwo nibi byose ubona umenga benshi ducambigwa, rugwaruka ruko rucambigwa kuja hanze kurondera ubuzima, nuko buremerewe n'ubw'uyu munsi rukabona ruti nitubona iyo tuva niyo tuja, reka tuje gutambaza mu mahanga aho twumva umenga bimeze neza. Ubwo bose agumagira ati muhira ni muhira. Urinze ubonera ahubwo umuntu anaryoherewe guhaguruka n'akanyamuneza kenshi, agaheba n'ivyo byose akagenda kumara imiramba, agenda hirya no hino mu bihugu badasangiye imico, ategerezwa kubanza kwiga ururimi, akamenya imico yaho y'abantu baho, akamenyera abantu baho, akabayagira Yesu Kristo. Ivyo udafise umukama muri wewe nko kubabitubwiye kuri Baranaba, udafise mutima mweranda biragoye, bisaba ingufu za mutima mweranda. Murabona ngahi wacu twese dushima ko tugenda ahantu ibintu bitworoheye. Muze murabe nk'ubu nk'abapati n'abibeye Imana muri iyi minsi, hari mirije ikintu cyitwa amanomination. Muze murabe ngene muzosanga bahindutse mu maso no mu mitima. Uri nk'ahantu yumva ati aha hantu ntihangiye, ukabona umenga ari ikintu yiteze, uwundi nawe ari ahantu hamuryoheye akaguma yerekana yuko yoguma ngaho. Mugabo umukama arafise kukugira surprise umwanya wose, kuko hama harimwo kumusigira akadirisha ka surprise, agira ati waranyemereye, warampaye ngo ndakugenza uko shaka, warashimye goza guhaza icyifuzo canje gusumba biri muri wewe, haguruka ugende hariya hantu ndahagushaka. Ndahagushaka. Rimwe rimwe ugaca usanga no muri bo hari igihe bigorana, ugasanga uruntu rwagiye hejuru na akakubera ikari waguma hajya natwe rigatwo hashobora. Ugira ngo bahashize uriya kuko utohashobora. Oya, harimwe umuhamagaro w'Imana. Nogira nti rero uko kuntu yabaye umutumwa mari mirambi, akagenda kure kandi n'urukundo rwinshi, yuzuye mutima mweranda, nivyo byatumye abegwa n'iryo zina ryo kwitwa umutumwa. Tuvyumve neza rero, kuba umutumwa bwa mbere nuko kwiyegurira Yesu akakubera vyose. Umutumwa we nuwiyeguriye Yesu Kristo akamubera vyose. Bwa kabiri nuko kuryoherwa no kubona abandi ibya Yesu, inkuru nziza ntuyigira umenga ni nkaga property, ukumva uti ese abandi nabo nyene boshikirwa n'uwo mucanwa w'urukundo, ukabaho kugira ngo wundi yumve Yesu Kristo, yakire Yesu Kristo mu buzima bwiwe aho uri hose. Ahandi ho
hariho igikorwa cy'umutumwa udasubira gushikako, kandi Imana yaratugize abatumwa bayo, itugira abigishwa bayo ngo itutume iturungike guhishuka abandi ubwiza bw'urukundo rwayo, guhishuka abandi inkuru nziza y'ikigongwe cyayo ku muntu wese. Icya kabiri nuko kandi Baranaba bamwita ngo n'umuntu w'uruhoza, umutumwa w'uruhoza. Kumva yuko aho uri umutumwa w'uruhoza kugira ngo bimube rero nukuba wuzuye mutima mweranda, nukuba urimwo mutima mweranda, ariko kandi nukuba ugerageza kugendera izi mpanuro za Yezu kugira ngo ugire igihagararo c'abatumwa. Izi nyene mwumvise ngo Yezu arungise abatumwa 12, hari ibintu ababwira bikomeye. Umuntu wese ashaka kumubera uwumuranga mu bandi ategerezwa kugira kwigisha ubwami bw'Imana yuko buraha mu bantu, kubaho nk'umuntu agaragaza yuko ubwami bw'Imana buri mu bantu, badahera mu by'ubwami bw'isi gusa, ariko bamenya kugaragaza Imana aho bari mu kuri. Murakiza abagwayi, musubiza ubuzima bapfuye, mucyorora abanyamibembe, mwirukana amashetani. Bimwe nyene byo mu butumwa bwo kuzana inema y'Imana mu bantu, imitima mibi gahunga, abantu bagwaye ibintu byinshi bagakira. Ingwara ziva ku bintu byinshi. Ingwara s'amashetani gusa, ingwara harimwo n'ubujuju. Umutumwa wa Yezu Kristo arafasha kugira ngo ubujuju bugabanuke, abantu boye kugwara ku kutamenya, n'ibindi byinshi usanga bisaba yuko umutumwa ategerezwa kuvyitangamwo kugira ngo ubuzima bw'Imana bwumvikana, abantu bahimbagwe nuko Imana yaje hagati muri bo. Mwaronse ataco mutanze ni mutanga atakiguzi musavye. Akorera yitangira ibintu ku rukundo, ntiyamashira imbere ikiguzi, ntiyamashira imbere inyungu. Ahandiho nk'ubu na jewe ni ibintu nicaye ndigira imyaka 7-8 irenga kugira muze kugirisha écoute, nategezwa kubegera nti cariya muri consultation. Genda muri consultation bo bigeze ku bihumbi bingahe ku docteur? 20 antuka ku munsi sinogenda ntakiriye nk'abantu 10, kandi mundi ha consultance. Mugabo Mukama akagira ati bigire ku buntu kuko wabihawe ku buntu. Nimutwara inzahabu, amafaranga, habe n'isenge n'isaho, nihagire nimwumvikane nk'abantu menga bafishize ubuzima bwabo na sécurité yabo ku kintu, ku bintu bafise. Ngo no munsi yanagiye no muramutsa sinama relation, siyo yo kubera sécurité, siyo yo kubera ikintu kikurashira kiti ubuzima urabufise kuko urafise compte en banque. Oya, kuko urafise ama relation. Hari umuntu akano gakoma, ngo ndafise ama relation mu mugambwe. Uyu munsi ko tuvuga muciye mukanya, amatora yaraheze, ndafise relation mu mugambwe. Be mu bantu b'imbere mu mugambwe ufise ndi suko muciye mukanya pati utangiye kuvuga politiki, naye sibyo muba mu ngaho hanze. Umukama akagira ati reka ubwa mbere gufatira kuri ibyo, fatira ku ijambo ryanje utwaye, kuko hari igihe bene ibyo bisendwa, hari igihe bene ibyo bisendwa bigahera. Shingira ku ijambo ryanje. Nta kintu kibabaza nk'igihe ushobora gusanga umuntu w'Imana ukabona umenga n'umuntu w'Imana mugabo ukumva umenga afise itama ry'ibintu, gutunga, kumererwa neza n'amahorasyon n'abantu bakomakomeye gusa. Ntabacumva umworo, ntabacumva umuntu muto muto, ntabacumva yuko yo duza umuntu muto akamugira umuntu ahambaye. Ibyo bintu muramaze kubyumva. Kabona umenga n'umuntu yogomba gusa kugendera mu bintu hariya byo hejuru. Ntabwo umuntu aza koko nk'uruhoza ku buzima bw'abantu, cyane cyane mbere abo ubuzima buremereye.
ugomba rero kuba uruhoza aba uruhoza muri iyo ntumbero, areka kumvikana muri ubu. kandi si ku wihebeye Imana, umupatiri, mubikira, ni ku mukristo wese, kugira ngo abe uruhoza yumvikanamwo umuntu akunda ubuntu cyane gusumba ibintu. uyu munsi icyo kintu tuko turagitakaza. naho nzokwitwarika abantu uzokumva umenga hariho ibintu ngomba gukuramwo, hariho akadiri aka kantu atumvise ko aza kugakuramwo ntiyiyangaja, mugabo ntabishira hejuru. ejo bundi ndi mu Rwanda naragiye ndava mu bintu narimwo, ndumva umurundi agwariye hariya mu Rwanda, ndahaguruka vuga nti uyo murundi muvukanye aha kwa gupfira muri aya mahanga ntiyofata ronse amasakramentu, kuko vyarumvikana ko bibagora ingene aja kurondeza mu bapati y'Abanyarwanda atabaza. ndahaguruka ndagenda ndamuha amasakramentu. mu nyuma kuko batinya bati ahava wera, ntiyahwera ahubwo arakira. akize baramutahana mu Burundi. mu muryango w'iwabo rero hagwiriyemwo abaporoti, hari hasigayemwo udukatolika tungahe twari kumwe nawe hariya mu Rwanda. bumvise ko yasubiye gutora mitende, bacavuga erega ngo hariho ngo umukozi w'Imana yamusengeye aho, ni jewe rero, ngo nije ramukigije rero. baca bakorakoranya amafaranga bati genda mu mushimire uyo mukozi w'Imana. mbonye bayazanye nti subirana inyuma. harabaciye bandaba bati wowe inkware ivunitse ihura n'umwana. ndazi gituma naye ndabigize, subirana inyuma, genda mubabwire yuko n'ikindi gihe cyose mwashatse amasakramentu muri ekleziya ntibirinda ko uba ufise ibintu utanga, kuko nanka yuko bumva umenga ni ikiguzi batanze. nivyo urashobora gushimira naka ko yakugiriye neza, mugabo ntuvyumva umenga ni ikiguzi watanze. abisubiranye nyuma bose bakubiswe n'inkuba, ngo ya ngo iyaba aba pastori bacu baca bari na Hazimana bakadugana uruwanje mu ijuru rya kane. hariho ngo umuntu yotanga inzira, yazibiye inzira abandi, w'imodoka ya plaque FO 155A F0155A, agende gutanga inzira, yoba yazibiye nk'iyindi igomba gusohoka. Ico kintu rero gusaba yuko mu buzima bwacu tuva muri iki gintu mbere ubona yuko kizingame ku buzima bwacu, ikintu citama y'ibintu, citama ryo kumererwa neza, ikintu citama ryo kumenga ibintu vyose utegerezwa gukuramwo akantu kiwawe, hakabura ukwitangira bushake. iki kintu muri radio twita benevola, akantu kose agaca guharurira umeze gutyo, bizogora yuko umuntu yumva ati Yezu ari he, uyu unye n'ibintu byo kwa Yezu yabigize idiri, yabigize business, atumva kanakuramwo, ntashobora kwitangira uwundi mu rukundo. nivyo bizingamitse igihugu, nivyo bizingamitse ubuzima bw'imiryango. bamwe n'abandi twese dushaka inyungu yihuta, mugabo nitubona iyo nyungu y'ubwami bw'Imana, igihe ubuzima buroraniwe budugiye hamwe, twese tugasanga twungutse turi benshi. biratugora muri iki gihe. nibi bica bivyara amacenga, gucanamwo, byose byo guhana amashano, byose uzosanga iki kintu Yezu avuze kirakomeye gose, ko umuntu atama ariko arashira imbere ubwa mbere ibintu, ariko akabanza kumviriza ubuntu burimo. namwumvise rero nka Baranaba ngo ashitsi Antiokia, muraba amaso ya Baranaba ingene araba, ashitsi Antiokia ngo arahimbagwa abonye ivy'inema y'Imana yahakoze. araba koko nk'umuntu arimwo mutima mwerana. hari igihe uzubona umuntu aja gukangisha guhera ibi bintu shamfise, ushaka kumutangaza ukamuraba mu maso uti mbega birimwo inema y'Imana. ubwo naho wosanga ari nk'imva,
imva muramaze kubona ingene zisa, ariko indani harimo iki? Kazubona umuntu yarakoze ibintu agasiga uruhorika runini, kandi ishiramwe rigaca rivuga riti mugabe inyuma y'ico kihorika hari abantu bapfiriyemwo, batunukiyemwo, bakoreshejwe na bakomeretse, bapfuye urupfu, imiryango yasinzikaye, yononekaye. Ukabona umuntu ahindisha ibintu, inyuma yavyo hari iki? Harimwo inema y'Imana, harimwo inema y'Imana. Ukabona umwigeme asa neza, arasize, yambaye ibintu vyibe yajejeta amahoro, ubwo harimwo inema y'Imana. Aho naho usanga yuko ayo mahereni ku gutwi ari ahantu wurije uburiri, none ayo mahereni arimwo inema y'Imana. Ubwo naho usanga ivyo bintu bikwegana, hariho abantu benshi wanize mu gihugu, ubwo birimwo inema y'Imana. Uzunkangishe ngo ndabira pati ngo Imana yarampezagiye. Reka twicaye dusuzume turabe ko harimwo inema y'Imana. Aho twosuzuma twosangamwo inema y'Imana. Amaso turabisha ibintu nayahe? N'amaso arimwo mutima mweranda canke ni y'amaso gusa acambirwa ibintu Yezu abuza abantu arungitse ku izina ryiwe? Tukabuje ku izina rya Yezu Kristo, ntuzushize imbere ubwa mbere ibintu, shira imbere umukama n'ubuntu bwiwe. Irindi jambo ry'Imana rigaca riza ngo ibindi uzovyo rondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo. Rondera inema y'Imana, nico bivuga. Umuntu arimwo inema yezi, inema y'Imana, arimwo ubwiza n'ubutungane bw'Imana, ibindi Imana irabimushikanako, irabimushikanako. N'igihe itabimushikanyeko, iramuha umumarayika amuha kwihangana no kurinda, gushika aronsi ikintu kirimwo inema y'Imana, kigaragara mu buntu bw'Imana. Dusaba umukama ntiturondere ubwa mbere kwama dutungwa n'ibintu bitarimwo inema y'Imana, kuko bene ivyo bihereza kudufata mu kanigo. Ariko nitwamenyera kuza turatungwa n'ibintu birimwo inema y'Imana, tuzosozera neza, mbere dutume n'abandi bamenya bati Imana iri ngaha. Amen.